mu Burundi igihugu cyari cariciyemo kabiri. Hariho abitwa ngo abashwiragije babita ngo abadisperse, abashwiragiye mu mitumba mu mashamba, batari bazi n'ingene inzu yitwa imvura y'abahondera ngaho nyene. Iyo hageze barondera utwo barya barima mwijoro bagasoroma mwijoro kubera hari uruhigi rukozwe n'indongozi. Twari dufise igisoda takindi kijejwe atari uruhigi rwo guhiga abene gihugu. Hari abandi nabo bitwa abadeplace, nabo bari mu makambi y'abateshejwe izabo bacungerewe n'izo ngabo. Ku murango gwari uruhigi, mwijoro muca mwumva ingene vyagenda. Nsomye iryo jambo naravyishizemo ndumva yuko Imana ivuze ntishobora kubana n'abungere nk'abo. Ati ko rero mujeje kubashwiragiza kubarya ibinure, nzobaka izo ntama ndondera abandi baziragira. Iryo jambo ryarantunze ngira ngo aha mwese murasubije amaso inyuma kugira ngo murabe iyo tuva. Nta muntu numwe yarafise amahoro muri iki gihugu cy'u Burundi, nta numwe. No gufungura n'abanyamahanga bitwa bagira neza batugaburira bakazana ivyo kurya. Abo bari mu makambi y'abateshejwe zabo bagaburirwa n'abanyamahanga. Abateshejwe abo nabo bashwiragiye, bari barashwiragiye hari ukurya nyene amufe. Muravyibuka no ku maradiyo bavuga ngo basangira amufe n'inkende, ivyo muravyibuka. Ni murabu no musi Abarundi twese twibereye mu cari kimwe, umukuru n'umuto. Ngira ngo muca mwumva ko iryavuzwe ryarangutse. Iryavuzwe ryararangutse, n'ikimenyamenya n'iyi foto nyene mubona ngaha. Reka rero dusimbize duce duhera ku 17. Mwumvirize rero na bamwe bato ubu twariko tuvuga bakuru ngene bari bameze. Muce mwibuka n'ingene bato bari bameze nabo nyene kugira ngo tubone iyo tuva ntiduze dusubire kwanjanjwa. Nari narigeze kubashingira intahe ndababwira ko mu 1998 twahuye n'umuvugabutumwa acavuga yuko bamaze indwi bariko barasenga, hanyuma bumva ijwi ry'Imana rabwira riti ntimugire ubwoba, mu Burundi muzoronka amahoro, ariko hariho ibisabwa. Yababwiye ati muzoronka amahoro ari uko igihugu gitwawe n'umusenzi yemera Imana. Ico gihe tuvyumva ntawe arazi ivyo ari ivyo. Subiye inyuma jewe ku ntahe yiwanje imbere yuko nja ku rugamba, jewe narapfukamye imbere y'Imana ndayibwira nti Mana, ndazi gutambarika mu gisaka caka ntigishe kumwabigirira Musa, ariko ndavye ivyo mbona, ndavye ingene abene gihugu bariko baricwa ndorera, ndagiye ku rugamba. Ni nabangiye muri bibi ntagiye gutabara, urungike mutima mweranda ampanure ndabireke ndabivemo. Mugabo nkaba ngiye gutabara bene gihugu, urungike abamarayika nabo bankingire bamfashe kugira ngo umwasi ntazansinde. Sinari umukuru, nari umuntu asanzwe, mugabo aho narindi ni jewe bose baraba mu maso. Nije nari nkirugwaruka kandi aho iwacu nije nitwa ko nize jenyene, abandi bari bato. Ico nagiye njanye ku rugamba najaye igitabo ca Bibiliya, na alubumu nari mfise ntayo nigeze ngarukana, ntiwombaza ifoto nkiri muto, ariko Bibiliya yo nayigarukanye. Nico cantangaje, ibindi byose vyaragenda hasi hagasigara iyo Bibiliya. Rero ndiko ndasenga imisi yose nabaza Imana, ibi bintu tuzobivamwo? Aho Burundi buzoteba bubi igihugu koko indongozi n'abene gihugu bashobora kuyaga bakicarana bakumva yuko ari kujya ku muvyeyi n'umwana? Ico gihe hariho umurongo wafashije muri Bibiliya, novuga mbere ni kigabane narakunda kugisoma cyane. Nico ituma nashatse yuko togisangira
imbere yuko nshinga intahe y'ingene ivy'inzego bimeze uno munsi. Nagira nsabe umusomyi wa Bibiliya usomere muri Ezekiel ikigabane ca 34 ubanze uve ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'10 dusome twihuta mwumvirize iryo jambo. Ni jewe narisoma mugabo muraza kumva yuko muri ico gihe Imana bariyo yari kwibwira abarundi muga twese turi mu mwiheburo turi mu gihe ca 97 96 n'umunani. Iryo jambo rakunda kurisoma ngaca ndema kuko narasoma ahantu wumva ngo mwabungere babimwe kuko umwungere mubi ntayigera yumvikana n'Imana. None rero reka banza dusomere kuri kigabane ca 34 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 10 mu gitabo ca Ezekiel. Umutwe w'amajambo uravuga ngo imburi yo kubungere baragira Abisirayeli nabi. Ijambo ry'Uhoraho ryanjeko riti mwana w'umuntu burira bungere baragira Abisirayeli ubaburire ubwire abo bungere uti uku niko Umwami Uhoraho avuze bazobona ibara abungere b'Abisirayeli biragira ubwabo. Mbega bungere ntibari bakwiye kuragira intama? Utariko mweho muzijya ibinure mukambara ubwoya bwazo mukabaga izinuze ariko nimuragira intama. Idakomeye ntimwayandaje, iyigwaye ntimwayivuye, iyivunitse ntimwayunze, iyirukanywe ntimwayigarukanye canke ngo murondere iyazimiye, ariko mwazitwaje igitugu n'amanyama. Nuko zirasabagira kuko atamwungere, zihinduka ibyo kurya by'ibikoko byose byo mw'ishamba zirasabagira. Intama zanje zayerereye ku misozi yose no ku gasozi kose karekare. Mbere intama zanje zasabagiriye mu isi yose kandi nta warusha zirondera canke ngo azibariritse. Nuko rero nimwumve ijambo ry'Uhoraho yemwe mwabungere, ndahiye ukubaho kwanje niko Umwami Uhoraho avuze. Nukuri intama zanje ko zahindutse imbohe zikaba ibyo kurya by'ibikoko byose byo mw'ishamba kubwo kutagira umwungere, kandi abungere banje ntibarondera intama zanje ariko bakigira ubwabo ntibaragira intama zanje. Nuko rero nimwumve ijambo ry'Uhoraho yemwe mwabungere, uku niko Umwami Uhoraho avuze. Raba nzohigura nabo bungere kandi intama zanje nzozibaronderako, ndababuza gusubira kuziragira kandi abo bungere ntibazosubira kwiragira namba. Nzokiza intama zanje amenyo yabo ntizibe inyama zabo. Amen.